Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, nimugira amahoro ya Kristo. Kanika kanya ko kuzirikanira hamwe ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi wa kane, turi mu ndwi ya 20 yo mu gihe gisanzwe mu myaka y'igihagwe. Mu nkuru nziza yeza gereranya ubwami bw'Imana n'umuntu yateguye inzimano z'ubugeni bw'umuhungu wiwe, ariko abatumiwe bakanka kwitaba, ariko akaruhuka inzu yuzuye. Ngaho twakuye ibisomwa vy'uno munsi. Igisomwa ca mbere cavuye mu gitabo c'abacamanza, abandi ca 11 kuva ku murongo wa 29 gushika kwa 39. Izaburi dufasha kuzirikana rino jambo ry'Imana ni ya 39. Inkuru nziza ni yanditswe na Matayo, kabande ca 22 kuva ku murongo wa mbere gushika kwa 14. Dutega amatwi umukama Imana yacu atuyagire ijambo ryiwe. Ivyo dusoma mu gitabo c'abacamanza. Muri irya minsi umutima w'umukama uraza kuri Yefti. Yefti yaragendura igihugu ca Galayidi n'ica Manase, no mu kuva imispa ni Galayidi yagendera inyuma y'abamoniti. Maze Yefti agirira umukama insezerano ati: nimwampebera abamoniti, uzobanza gusohoka mu nzu yanje kugira ngo ansanganire mvuye gutsinda abamoniti, urya zobu wawe nanje nzomuhereza umukama kw'inkuka. Yefti araheza agenda gutera abamoniti, kandi umukama aramubahebera arabatsinda, arabatikiza mu gutwara ibisagara vyabo 200. Uko niko batsinzwe rwose, igabo ryabo rirahera imbere y'abanyisirayeli. Ivyo biheze Yefti aratabaruka aja Mispa mu nzu yiwe, umwana wiwe w'umwigeme asohoka kumusanganira ariko aratamba atari, kandi uwo mwana wiwe yari ikinege, nta muhungu nta mwigeme yari afise atari uwo gusa. Ngo amubone aca atabura ivyambagwa vyiwe asemerera ati: mwananje uranzaniye amarushwa, niwe ukwiye kuntera ayo ngo wowe ko navyikuriye mu kanwa nkabibarira umukama, none sinshobora kwivuguruza. Aramwishura ati: dawe ko vyakwiviriye mu kanwa ukabibarira umukama, nungenze nkuko wabivuze, kanatsinda umukama yaguhaye kwihora abansi bawe b'abamoniti. Arongera kubwira sati: mugabo hari ico ngusaba, ube urandeka amezi 2 ngende ku musozi twe n'abagenzi banje ndirire ubukumi bwanje. Saramwishura ati: genda. Aramusezera ngo aje kumara y'amezi 2. Aragenda rero ajana n'abagenzi be, araririra ubukumi bwiwe ku misozi. Y'amezi 2 ashitse, aragaruka kwa se, nawe se aramugirira ico yari yaraganiye umukama. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ndi hano ndaje mukama, ndaje gukora ivyo ushaka. Ndi hano ndaje mukama, ndaje gukora ivyo ushaka. Ahiriwe umuntu yizigiye umukama, atagendana n'ababisha bazingamiye mu binyoma. Ndi hano ndaje mukama, ndaje gukora ivyo ushaka. Inkuka n'imperezwa vyari ubusa kuri wewe, warantabaye ndabimenya. Eka ivyo baguhereza vyose ntavyo wari ushimitsemo, niho nitora nti: ndi hano ndaje. Ndi hano ndaje mukama, ndaje gukora ivyo ushaka. Ivyanditswe kuri jewe mu gitabo bintegereza gukora ivyo ushaka. Mana mfise amabwirizwa yawe aranezereza, kandi ndayashize ku mutima. Ndi hano ndaje mukama, ndaje gukora ivyo ushaka. Narataziriye inkuru nziza, ishengero rikoranye, raba sinobihora nico wiyiziye mukama. Ndi hano ndaje mukama, ndaje gukora ivyo ushaka. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo yanditswe na Matayo. Muri rya minsi Yezu yaciriye ishengero y'umugana ati: ubwami bw'ijuru busa n'umwami ariko araringaniza inzimano z'ubugeni bw'umuhungu wiwe. Araheza arungika abasuku biwe guhamagara abatumire ngo baze mu bugeni, nabo baranka kuza. Asubira gutuma abandi basuku ngo babwire nyabatumire bati: naringanije inzimano, ibimasa n'ibindi bitungwa nabaze, vyose vyatunganye, nimuze mu bugeni. Ariko bo babaraba utwininga barigira.
ugiye kwirabira itongo, urugiye kwidandariza, abandi nabo barengera kuri ba basuku barabakubita barabica. Nyamwami ngo avyumva arashavura, arungika ingabo ziwe guhonya bano bicanyi no guturira igisagara cabo. Abwira rero abasuku biwe ati ivy'ubugeni biri mu buryo, ariko abari batumiwe ntibari babikwiye. Gende rero mu mahwane y'inzira, mubwira abo mubona bose baze mu bugeni. Nyabasuku baca bihereza amayira, bakoranya abo bahasanze bose, ababi n'abeza, ingoro y'ubugeni iruzura. Umwami rero yinjiye kuraba zimano, arabukwa utambaye ivyambagwa bikwiye ubugeni, amubwira ati mbega mugenzi, winjiye ngahute utambaye ivyambagwa bikwiye ubugeni, uno nawe aranuma. Nyamwami abwira abasuku biwe ati nimumuboha amaboko n'amaguru, mumute hanze mu mwijima, iyo aja kuririra akomanya amenyo. Kukaba nkako rero hamagagwa benshi, hagashimwa bake. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bakunzi b'Imana, umukama aradutumira mu bugeni bw'umwana wiwe, maze akatwereka ko twafashe kibanza c'abari batumiwe mbere, ariko bakagwiza n'ubusa ubwo butumire bakigumira mu vyabo. Muri no nkuru nziza twumvise umukama Yezu ariko aca umugani ageranya ubwami bw'ijuru n'umuntu yateguye inzimano z'ubugeni bw'umuhungu wiwe. Ngo amaze kurungika abasuku guhamagara abantu bariyankiye kuza, ntiyadehukiwe kuko yasubiye kubatumako, ariko baravyirengagiza baca bigira mu vyabo. Bamwe ngo baja kwirabira amatongo, abandi kudandaza, abandi ngo baba bagome, basimbira kuri ba basuku barakubita, abandi barabica. Bakunzi b'Imana, umukama Imana yarakunze Isirayeli cane, aza arayirungikira abahanuzi ngo bamenyeshe ubuntu n'ubutungane bw'Imana, ariko ico gihugu nticigeze cakira abatumwe, cagiye kirigenza ariho nk'udukoko two mw'ishamba, baranka mbere bagira ko bafata nabi izo ntumwa z'Imana, abandi barabica. Umukama amaze kubona ko ubutumire bwiwe butakirwa, yarungitse umwana we w'ikinege, ariko nawe nyene baramufashe baramwica, umugambi w'Imana upfafane mu bantu. Ariko siko vyagenze, yarazutse, atsinda urupfu, irekana ko yazutse, aca yemerera abatumwa biwe mutima mweranda ngo baheze babandaye ca gikorwa yari yatangwe mu bantu. Yababwiye ati ariko muzoronka ubukomezi mutima mweranda azobazanira, muheze muje kunshingira intahe Yerusalemu no mu Buyuda bwose no muri Samariya, mugarukira iy'isi garukira. Ni mu gitabo c'ivyakozwe n'abatumwa igabane ca mbere umurongo w'8. Abatumwa bahavuye bakwira isi yose bamenyesha inkuru nziza, maze n'abapagani bari nkengerwa mu maso y'Abayahudi bemererwa gutorana ubwami bw'ijuru. Nico twumvise uwo mugani uvuga ko inzimano zari zatunganye, ariko abatumiwe baravyirengagiza. Yezu amaze kuza, abanyisirayeli ntibamwakiriye, mbere amaze no gupfa, no kuvuga ya nkuko imaze gutungana utagisubirwamwo, umukama yatumye ba batumwa yari yitoreye ngo bagondoze Isirayeli ati nimuze inzimano zatunganye, naho nyene baranka kuza, baca bigira mu vyabo, bigumana wa mutima w'ibuye. Abatumwa bahavuye bicwa, abandi baratotezwa. Nivyo dusanga mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa, ukuntu batotejwe bagata bagahunga, ariko bakigisha inkuru nziza abanyamahanga bobo baremera. Abavuye mu mihingo yose y'isi ubu baremerewe kwinjira muri ekleziya y'Imana kubw'ibatisi muduhabwa. Duhurira rero twese hamwe, Kristo akadufungurira ku meza yiwe meranda. Iyo nzimano umukama duha isaba ko umuntu yama yiteguye, nanone nta umenya umunsi n'isaha ubutumire bumushikirira. Uyu mugani ntuhereje kutwereka gusa uko inzu y'ubugeni yuzuye, tubonye nuko abatumire bakiriwe. Turiko turazirikana umengo uyu mugabo basanze atambaye ivyambagwa vy'urubanza ararenganijwe, ariko nta karenganyo karimwo, kuko naho bahamagawe giturumbuka naye bwavuge nti babayoroye mu mayira, abandi bose binjiye bikwije imyambaro y'ubugeni. Naho twumvise ko ataronse ico yishura mu gihe bari bamubajije icatumye yinjira atikwije. Aranumye nyene kuko arahatamubereye. Nanone abakene babaye maze bati umushumba ntataha bwije. Niko rero bizogenda ku munsi w'imperuka, umukama azinjira arabe abakiriye ubutumire bwiwe n'ukuntu baje bameze. Natwe rero turabe
kuri uno musi ko agahuzu kacu kakiri kazima nk'uko twakagabanye wa musi w'ubatisimu. Duheze twame twitwararika kwama tugasukura muri rya sakramenti ry'ikigongwe no mu yandi masakramenti y'ubuzima duhabwa ngo ubuzima bw'Imana bubandanye bukura muri twebwe. Twibaze kandi mbega ubwo butumire turabwakira canke twigenza nk'abo bantu banse kwitaba mbere bagaca bigenza ukutariko. Kwakira ubutumire bw'umukama no kwama twiteguye maze tukitaba urubanza tubibereye, niho umukama azoheza akaduhanagura amarira akongera akadukura iceyi. Navyo ibitera amarira abantu biruzuye mwahe bino bihe turimwo. Harakarenganyo, ubube gito butagira izina, ubusuma, guhohotera abandi, kutitaho aboro n'abarushwa n'izindi ngeso mbi. Twisabire gushira mu ngiro iryo twayaze n'iryo twemereye umukama nk'uko Jefte yabigize twavyumvise mu gisoma ca mbere. Duheze twakira ubutumire bw'umukama tubwitabe twikwije, tuzoberwe no gufungurirwa ku meza yiwe mu bwami bw'ijuru aho tuzohozagazwa ivyiza vyiwe ibihe bidashira. Amen. Mwari kumwe na Patiri Sadite Kenemana wo muri diocese ya Ngozi. Muhorane Imana.